imvura iragwa apana bimwe bisanzwe iragwa kugeza naho turavuga none tureka imvura rero amakamera kamera zipfa zigira gute tugura amamemori tugura ibiki ibintu bigi je nama nakubwiye ko ahari umwana w'Imana shetani cyangwa satani arayumbagirika tu lazima acacawe sasa bigi nanakubwiye tugitanga uno mwaka nakubwiye ko ntagisubira kandi ko kwita wewe ngura umukozi w'Imana nabikwangiye navuze ati bigi uzokwama witwa umwana w'Imana kugira sana yumvise ati bigi yamaze kuza gusa atangure kugira gutya panike zinakuwa mingi sana shetani hake shetani yumvise ngo umwana w'Imana ngo amaze kwinjira muri studio ngo tayari sasa ngo ishafika ashaka kubihombereshereza mu abiyozekani nibikunda turahezagiwe neza cyane kivana tuga twakira umutumire wacu by the way twiyangana muri PM show tuzakuba twamwa muto bivaye ko nakaya twarengeje ko ariko twakira umutumire wacu cyane neka je nivugira ati umwe mu bana b'Imana umwe mu bana basanzwe bakora ivy'Imana igomba umwe mu bana basanzwe bafasha n'abandi bantu mu vy'umukate w'impemu ariko umwe mu bana b'Imana batigera baryama ariko bakeshi bariko basengera abandi kugira bahinduke twese abana b'Imana mugabo ivyo dukora nivyo usanga bitandukanye je nivugira ati Jeanine JAJA karibu kandi muri Sangiza BLACKFM murakoze cyane ndabashimire yego ni gambere duhuye mu kiganiro ngaha the system na cyane twanaherukana muri 2020 twaruka muri 2020 umwaka mushashariye happy new year and merry christmas kabisa watwese umeze neza ariko rero turashima Yesu wiyumva neza kuri BLACKFM uhabona gute gose yani ni mu bwami nyene bwa BLACKFM egome ivyo bintu kabisa ni heza ukuntu ibintu gabirakaze hajya bigi hajya umuntu w'umwigeme arinza gushimira ko wewe uzi gukoropa ubizi ivyo aba yabonye ko n'igikombe gipanze ahantu hameze neza kuko yabikaze ko bo nizo ngabirana Imana bashizemo ariko tumushime cyane ko yatugomwe kandi gasura kandi akatwihanganisha ko muri kumvusta tuvuye ko n'abakunzi Sangiza BLACKFM mugabo kano kanya twizamukira kujanye n'indirimbo kuko hari abantu bavuga ati mbega none ko mera kuma makuru yuno mwigemekera imeze gute ariko kumbure maze kwasa utugire ku muriri uje kutuyagira kujanye n'indirimbo yitwa Hori babikaze sana yakozwe na Peniel Pro bumva bro ni ryunga rifise indome nkeyi ngo mugari remereye cyane bashaka kutugira ku muriri bimeze gute gino ndirimbo cyane gose ino ndirimbo ni indirimbo yo gutazira indirimbo yo gutazira Imana yo kwerekana ubwiza bw'Imana ego ubwiza bw'Imana niko novuga bigi abana b'Imana barakaze agusigura ikintu muri make gaca ciyugara ko tayari twaje kuvuga kuje n'indirimbo yo guhimaza no gutazira Imana baratubwira ko kenshi abaririmbyi ngo ntibamenya ingene indirimbo zabo ziza ngo mugabo bazumva kenshi ziri ko zibabiramwe nashaka kumenya we vyagenze gute yarabize yaradudubije ayo mavuta yaje gute wari mu biko ariko kazi kawe kamisi yose wari muhira wari mu biki hajya yana cyane kenshi nkunze gusora indirimbo zo gutazira zo guhimbaza so uno musi rero iyo ndirimbo yaje ino ndirimbo igitangaje na yari kwisohora mu mwaka uheze ariko imagine ndayisohoye muri 2023 urumva rero nanje biransiga kubera n'indirimbo nakoze kandi maze igihe kirekire ira ahantu nico gituma novuga rero yuko ino ndirimbo yakozwe iri pose ikogwa mu bwitonzi nico gituma rero imeze uko hari habaye iki kwashaka kugira ngo isoke imeze cyane gusumba canke akazo kabaye hagati yawe na Peniel Pro oya ntakabazo kabaye entre nous ahubwo icabaye ni kubera nyene nagomba kuyisohora akambwira rindira kwanza Peniel yego nanje nkarindira no nkibaza hari iki habuze iki acarambwira ino ndirimbo dushaka tuyigire music live tuyikore live kubera ku buryo tumenyereye gukora nyene ukundi kundi cavuga reka tuyikore live itebe mugabo tuyikore neza JAJA
jewe reka ngaruke kuko ndafise nosiyo gatoye kujanye na zino ndirimbo ziwawe ndavye ingene watanguye hama nkaca numva niyi nkuko bavuze yuko harimo hinduka kabisa ririmwo ariko koje konze wowe uri umuntu ukunda ivy'igisirimba cyane ukunda ivy'igisirimba none kubera iki iyi nayo utaye kubise mu gisirimba mugabo ukayitondesha cyane ikagenda kakake gutya anye wagombye amavuta adushikira ngana gute hariho guhimbaza no gutazira zijya na zana zari zo guhimbaza iyi nayo niyo gutazira sivyo rero hariho indirimbo ni nyinshi ku buryo umuntu ugenda uravanga ubu rero nabavangiye novuga yuko iyi ni imponjo itangura umwaka akari imbere rero karahinda pana kari inyuma twarahavuye akari imbere niko novuga yuko gahinda ni kandanda kabisa kubera ibintu biri moto ni kuchanga vyote kabisa jaja indirimbo niyo onye nta masaha menshi heze isohotse kumashaka kutubwira nk'abakunzi b'umuziki mpimbaza muri rusange ubona bayakiriye gute urugero ruriko yego haracari hashasha birashimije canke uracakomeza kugira yinjire mu bantu vyoroshe ndabona abantu bariko barayakira neza egome kuvejo nk'isohora ndabona naho cano ari shasha mugabo ndabona ibintu biguma bigenda vyiyongera yegome cyane gose alright cano ni shasha iyakera yagiye he njashakanje mbaze nanje urazi uko iyakera barangiriye jalousie barayinyiba kandi yari maze kugera kure bari gupiga bouton acha pole sana bani ni frappe hapana bouton yani ni frappe pole sana alright jaka bazomfise jaja indirimbo irasohotse ariko vibe ya jaja mu bantu irahari nivyo ariko kenshi se tumaririmba gospel n'indirimbo iraje shaka kugaruka kwa ndabora inyuma gatoyi nzabone kuri ino ndirimbo kandi inyuma gutwara agashimwe k'umuririmvyikazi w'umwaka ahubwo umuririmvyi w'umwaka kuva kiyagiye twace tukubura kuntu nubwo wakora amengo si vyatari byagenze gute kugira uturindize kugira ndo ino ndirimbo kuko ciso ico genye watubwiye impamvu ko penia gusavye ko rindira ariko dushaka kumenya inge vyagenze mugabo inyuma ya AJS Award umengo narasohoye izindi ndirimbo zibiri ariko zasohotse mugabo ijyango uvu wari ufise ikege ca AJS kuko igihe havyo majemo menshi twagashimo tagakwiriye abandi agakwiriye no mukozi na mabintu vy'ikozi ibikorwa vyiwe asimbega Big Fizz akamutwaye gute Sadba akamutwaye gute nakana kintu nyene en fait ikintu cyose gifise umwanya wacu gukora no kudakora ntibishobora kumecinga cyo kimwe hari umuntu abona yuko ari level yo hejuru akabona yuko adashobora gukora ategerezwa naho atokora bo mutora ariko ugaca usanga rero twebwe tutazwi ugaca usanga rero tubishizemo ingufu nyinshi turiko turakora hirya no hino turiko turatanga badufashe gutyo ariko bajya kubera bamaze kwandika izina ugaca usanga bazontora gusa ariko ico shimiye nuko bakurikije amategeko ntibaravye ka mwana wa mama aho ndavyumva ngaho naho benshi yego amajambo yariho menshi naje ubwanje narayumvise ndi hajya nyene si place ndumva n'abamenyesha amakuru bamwe ni pourquoi yuko hariho nabari banzi bakakuvuga muri kumwe yani yibajije yuko ntamwumvise ariko naramwumvise kandi ndanamuraba aramenya yuko wabyumvise arazi ko munazine munanabitse ego kubera yabwiye Edith aramubwira jaja gute yotsinda Big Fizz urumva numva ko nyenca ndahindukira ndamuraba turarabana ntiyasubira kuvuga ariko Imana ishimwe kubera niyo yari yabigomvye yuko muri gospel haba umuntu atora iyo place ya mbere ego wiyumvise mu gute ico gihe sinavyumvise nabi kubera bo nabana babantu bavuze nk'abana babantu kandi babonye nk'abana babantu ariko Imana niyo yabonye nk'Imana niyo yabonye yuko jaja ari akwiriye kajya gashimwe nico gituma kajya gashimwe na gatoya mbe agashimwe kungu iki kuri jaja ko tuzi ko kenshi iyo abantu baronse ubushimwe bace bazamukira mu kindi kibanza we uba hariho icyahindutse
imenya aho tureka nyagashimwe mu bisanzwe kivodo nico nashatse no kumubaza nubwo aciye atwishura atubwiye ngo yarashavuye cyacu bibona kamera atwishura ko abantu bamuvuze bagize binibi hanene nagombye kubaza kuva kiyagiye cyagashimwe yaravuzwe cyane batamuzi baramumenya twe turamumenya iki niki ariko ugukora ni kwago ego basoye indirimbo bw'ingufu ntizabaye nyinshi nkuko vya bikwiye gushika so ino ndirimbo y'ubunyene holy twatuyabuswa twize gucuza n'ingufu nyinshi gusumba ya ingufu ntizaciye ziba nyinshi kubera naciye mfata safari kidogo urugendo rutoya hama rero ivyakurikiye ntavyo nzi mu nyuma yaho rero niho naza numva baho ariko vyaraheze by the way nubwo agesi zo kugaruka kandi sinzi ko n'umugiye birimo nuko bashizemwo sinari ndabizi ico gihe nyene ego naje gusa numva bambwira yuko bagushize muri AJS Award ndavuga ko bamaze kushiramo nta kibazo ego rero uko bari babiteguye ingene navyinjiyemwo n'ingene natsinze je kubganje ntivyantangaje pourquoi profane kila siku niyo izoho itwara gusa ubushime gospel why usanga rero n'umugambi w'Imana niko no bivuga umugambi w'Imana suweje kivodo bigi nabubwiye ko 2023 abana b'Imana agiye kuzosumbushwa ibihetangabo bingahe indwi niko yuko ivyo satani yatunyazi twege abana bayo ikabi tuje kubikomoza kandi ico kintu cyo kinyemera tukiringaho nyene jaja kumbure umuntu iyo akoze igikorwa nawe haragera igihe yiruhutse ngo izuba ritararenga mbwa akavuga ati reka nirimbure kabisa kuko nk'umuntu mukuru nashaka kumbure ufate akanya unatubwire mbere yuko twirimbura mbere ko uza kwirimbura mugabo utubwire muri ino ndirimbo n'ikihe kintu cyabagoye ariko numukibona mukavuga muti Imana yarabikoze ku bugome bwayo vyarabaye ego vraiment uvuze nk'uwari hajya nk'uwabaye ino ndirimbo igihe twayikora twayikoze ebane location kwanza zaratugoye cyo ni cyambere icya kabiri imvura iragwa apana bimwe bisanzwe iragwa kugeza naho turavuga none tureka imvura rero amakamera kamera zipfa zigira gute tugura amamemori tugura ibintu imagine haragera hano tugura memory ya 150,000 tuyikoresheje isaha imwe ikironone ikirareka gufunctiona turavuga what is this n'abakameramani birabatangaza baravuga vraiment nambi indirimbo itari kuba yatangujwe n'amasengesho ntacyo twari gukora imagine twatangiye 9h twahejeje ma 19h 20h indirimbo twari guheza nk'amasaha 5-4 ariko harabaye ibintu turasenga kugeza naho ijoro riravuga ati ego imvura irakama kamera ziremera tuca turashutinga naho twahejeje dutevye mugabo twarakoze twarakoze rero nico kintu cyaturuhishije ku buruhe bwinshi cyane twararushe mu mutwe wibaza ingene uza kuva hajya udakoze ikibanza wakirishe uve udakoze ejo ntuzogaruka gukora ivyo ntibibaraba imagine inde yakoze video ya Homewood kwa mutama Chiza Joseph mu GFS okay nibyo bintu ni kihe kintu wabonye eko urabonye ivyakubabaje canke ivyakugoye muri no ndirimbo ni kihe kintu cyakuryoheye cyakunezereye ijya kuri no ndirimbo kuri audio meme video kuko biri kose habibaza umuntu nibindi urazavuga ati jewe aha uko biri kose ayicyanezereye ikintu cyanezereye ni kubera baguma ba encourage angira courage turakora tu naho bimeze uku kandi nabo ntibacitse intege en fait abo twari kumwe bose bavyakiriye neza ku buryo naho satani yagomba kwivanga arabona yuko yananiwe aramanika amaboko bari ibintu satani akora ashaka nyene kwica ariko hariyo nibindi ananigwa akamanika amaboko bivanye n'isengesho umuntu aba yakubise jaja baratubwira ngo moto moyoni pia kinywane iryo jambo barigeze kuryumva
risirikira mu bana b'Imana. na niryo jambo nkunda mu buzima bw'iwanje. Gute moto moyoni kinywa Moto moyoni pia kinywani. Iryo jambo ndarikunda mu buzima bw'iwanje. Bigi nazi niyo biriko biraje. Namba hari kibazo nkunda. Oya Bigi kubaza gutera kumenya Bigi ushaka kwambara ijume ka twumviriza naye atabitahuye. nagira zere kwico kibazo mvuga ati rero sasa nashaka kumenya muri kino gihe uyo moto moyoni pia kinywani kuri JAJA biriko bigenda gute kwisoko ry'umuziki naho chano yabo kirishasha ariko abantu bariko babugura manzo sigura iryo jambo kwanze mbeko urumva amavuta abogaboga ku mutima hajya n'umuntu ifo kushikirwa mu kanwa mu yandi majambo ati nukuvuga ukore ufungura wongera winjiza udafungwa ntibishoboka okay JAJA tubwire kuri rezo sosio biriko bigenda gute ku ngurukana bumenyi za JAJA Jeanine kujanye n'isoko ry'umuziki wa gospel muri rusangi ku kadirisha kawe ingene bimeze hajya hano kuri chano yanje biriko bigenda neza naho imazi igiye gito ariko vyarakunze bimwe narondera vyarakunze ubu najewe haragera igihe mbona handitse ko akantu $1 monetisation de gens tayari ico rero ni ikintu kimwe kimicizere yuko ibikorwa byanje biko birakundwa ya novuga yuko ino chano nayuguriye muri ngira mukumunani kumwa kuheze yego mukumunani ukaza kwije byangombwa kugira ngo bamonetize byose nkaba nakwije urumva rero ko ari ubuntu bw'Imana kugira aho nyene ukwize ababone igihumbi vraiment ubu fisa abone bangahe no YouTube nino ndiye bifise amaviews angahe ya ino ndirimbo amaviews isikirenga ifise nka nayiherutse ifise 2,200 ya ubusinzi igeze kuri kangahe kubera uko bayivuza niko bagenda barayiraba hama ikindi naco ababone nabo mbona baguma baduga nari kuri nari ku gihumbi kimwe n'ijana ubu mbona ari igihumbi kama n'amajana ntaco ubishaka ntaco twumviriza ntaco ubona kivudo na JAJA ntaco agende kuri YouTube arabe social media zawe yandika JAJA Gospel kuri YouTube habe na Facebook na hose ni JAJA Gospel hari kibazo kivudo bajije ati ajya ati ngo kichwa moyoni moto moyoni pia kinywani okay je siko bitaho ko ari byo hari ukuntu abantu ba gospel keshi mu gukora mu kuririmba bavuga ngo je ndaririmba gusuga ntazira Imana ariko benshi bakunda kubikora shaka kumenya kuri kote ya JAJA akora akazi ka gospel nka business cyangwa akazi ka gospel nko kwiteza imbere gica bwashikana ubutumwa kure nk'abandi ya kote ya JAJA ingene urusata rwa gospel we arufata ni ugutanga ubutumwa si business hama rero muri burya butumwa kubera nkoresha amafaranga nta muntu nsegerereza mugabo ndabwira Imana ingene washize muri kino gikorwa connecta n'abantu babishoboye kumfasha jewe nta muntu nkeneye gusaba mugabo Imana yonyene iconnecte jeje nyene ubwanje navyo noshobora gusohora indirimbo audio video ugasohora amasanamu kwa kari ibintu vyose kubwanje navyo noshobora jeje nyene mugabo ikintu nashize nk'ishingiro nta musi ndabura amahera ya video nta musi ndabura amahera ya audio nta musi ndabura amahera ya location bivanye n'iki n'abantu Imana iconnecta hari umuntu ashobora kumbwira JAJA ko watevye gusora indirimbo nkamubwira mfise kimwe muri ivyo agaca mbwira okay reka ndakurihire nanje kimwe muri ivyo canke bibiri muri ivyo urabona yuko sinamusavye ariko n'Imana yagize gute ya connection that's what's up wow Bigi kumbure jewe mbere yuko ndagusubiza ijambo ariko ragira amaze cishemo kuri JAJA ndamwaza ati mbega none uno munsi mwana bimeze gute kuri jeune secteur muziki wa gospel hanyuma kandi uciye unambarira umuntu aba yifuza ibijanye n'ubukorane cyangwa featuring eske hajya ubigenza gute umusaba amafaranga nyimba arahari amafaranga umusaba nangahe hanyimba atamafaranga umusaba niki kindi kintu ufatira kugira umuntu mukorane urazi kwanza umuntu agusavye featuring
aba yakwizeye rero mu gihe yakwizeye banza kwanza umushigikire nushira amafaranga imbere kubera amafaranga siyo akora igikorwa banza ukora igikorwa banza umufashe nta muntu ndazi yuko umuntu atoza kuguturikira ngo shaka ukora iki nkuko Imana yabwiye Mose ufise iki mu ntoki ufise inkoni rero ijya nkoni yiwe niyo yakoresheje rero namba afise igikorwa urazana kwanza igikorwa tukagikora ivyo bindi nibisanzwe je amapara gender free ego wow umva ntaco wigera usaba bigi sura kandi ku twisa kamero ka telefone sura kandi baduhamagare bagira biganirire n'umwana w'Imana ko nabonye n'abana b'Imana nanje n'umwana w'Imana nawe umwana w'Imana ariko sura kandi gushimira cyane byimva mutima umufata masanamu wacu umudiopi akaba yitwa Saido Atazira Ivi na Ivi so 569 Ivi na Ivi kandi abishaka kamera Ivi na Ivi ngo turamukunda cyane so 569 amajana 6 ushaka kwandika cyangwa kure dufise iminota 6 imbere yacu kuvuga na Jaja wandika Jaja Gospel kuri YouTube Jaja Gospel ku social media yose umvize indimbo ziwe ziranaryoshye by the way uririmba neza je ndimo nayikunze kandi kuhaje merci nubwo beshavuga bavuze amajambo menshi cyambo cyabati baramvuze ntibyaguciye intege oya nivyo ncintege kubera Imana yacishije ukuraho kuri kandi ni ikintu kitonci intege ndiko ndakora narakoze ivyo nakoze nivyo vyigaragaje kandi amatwa nsumira numvise bavuga yuko umuntu yatsinze mwihende muhindure ndavyumvise umuntu manager wa Connect leo ari we yabivuze eti sinshaka mupindishe kwa byakemuye kubera niwe yari manager nyene yendo ari management kandi niwe yabihagarikiye ego yabatse we Jaja watsinze ego nibakuyibe ntibanyibe bakoresha ukuri kandi nawe yari hajya tugomba tugwishaye kuri base turi kuri microphone nivyo niduce ku ruhande bya serious nyene kijagiye nta muntu mwavuga muri management cya muri team abwiye ati muri bose ushima nta numwe twari tuzinanye muri bose nta numwe na Cedric namubonye ujya munsi ambaza ni wowe Jaja nego uko nyene ego hari undi yambwiye kugira uje muri category ya Sad B Big Fizo wewe na Natasha Mengo yego Natasha mugabo siho yarari ntiyaje umunsi yari hanze yarumvise DJ Rafa nka manager Natasha yavuze yuko ataje nagiye mu kibanza ca Natasha Natasha yavuye muri AJS yego awoje muri place yiwe yego none wibaza bo akazi je nshangira cyangwa bose ashaka kwibaza bega Jaja kugira aje muri place ya Natasha bari babonye yuko ungana na Natasha muri side ya visibility bisunze kugira gushe muri place Natasha bisunze umuririmbyi bisunze igikorwa kiri muri jewe bisunze akazi nkora kubera uravye muri industry y'umuziki wa gospel basanze ndiko ndakora baca baravuga reka basidushira no muririmbyi umuntu yazanye iyo proposition ndibuka yari Vivace hama niko navyumvise hama numva mbere banandungikiye linki après umunsi umwe uheze ndavuga nivyiki ngo bagushize muri AJS vyagenze gute koko ndumva ubwoba kwanza narumvise ubwoba jewe migane na Fizo Satbi ba Double J bande ndavuga mana yanje ni kubera iki mwanshizemwo kandi mutambwiye bavuga oya we kora gusa naho tobu wa mbere mugabo uje muri iyo promotion acha ndavuga ko ari muri promotion ngiyemwo reka basindayijemo objectif yiwanje sinari nzi ko ntsinda washaka uboneke mu bandi gukora muri promotion umuririmbyi inkora ndiko ndakora ariko intimbero y'Imana nayo ntiyari kumbe yari yindi warenze ushika muri keke utazi kutwara agashibika agesa narinze shika mu kibanza ndiko ndanajugumira nimbega Imana ishimwe batanguye guhamagara bahamagara gusa abatora ubushimwe ntibahamagara abananiwe ndavuga aha naho mza kunanirwa ntibaza kumenya uwari we ntibamenya ngo wabaye wakangaye yego ico nico kimwe nshitse mu kibanza nabonye